novuga ko Kristo naramubonye kandi n'ubu mbandanya ndamubona. Mhm. Yarubatse urugo aramara ikiringo c'imyaka 6 indwi atararonka ikibondo. Mm. Ku karago Mhm. niho dutorera inyishu. Ku karago niho ibintu vyacu vyose biruguruka muri make. Imana iramuha ikibondo kandi nyuma yo kumuha ikibondo niho Imana igiye kumwongera. N'ahantu nokubwira maze gushika ntoshitse ariko nahashikanywe no gusenga. Yego. Kugira ibintu bigende neza imbere y'Imana byose bihera ku karago ndugu. I can't make you. I can't make you. I can't make you. Yeah. Wow! Iraruhura, itanga amahoro, itanga umunezero. Akejo Media. Bonjour canke bon après-midi bakunzi ba Akejo Media, ndizaka aho muri mugwe neza mukomeye natwe nk'umutumwa turameze neza cyane turashimira Imana. Ndabaye ikaze ugira kandi kuri Akejo Media mu kiganiro My Story, aho turiko tuzaragana abantu batandukanye bakatubwira byinshi ku byerekeye ubuzima bwabo, intayi z'ubuzima bwabo canke ibintu byagiye birabashikira. Ndiza yuko nawe witeguriye kudukurikirana. Reka nsabe nimba ari rya mbere uravye kuri Akejo Media tugire subscribe cyangwa s'abonner. Nimba nawe usanzwe umuntu wacu tugire commentaire kundi ibikorwa vyacu, tugire share kugira ngo utwereke kwa mutima w'urukundo udufiseko. Ni jewe Keza Fleur ya Audrey kuri micro za Akejo Media. Kandi ndagusabe ugumaye natwe kandi twongera twakira umutumire wacu mu kiganiro. Mahoro? Mahoro neza. Urameze neza? Ndashima Imana. Wow, ni byiza gose. Mushobora kundambwiza abakunzi ba Akejo Media? Ndabaramukije bakunze ikiganiro ca Akeza Media. Ndabahaye Akejo Media. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye inosi. Urakoze cyane. Woshobora kubwirwa ko unabidondora bamenye neza neza uwo turi kumwe ariwe? Uwo muriko muravugana ni Iva Nduwimana, akaba ari umwe novuga mu gwaruka kiri ruto canke umuvyeyi aho nkiri muto. Ego. Nkaba mvuka muri komine Muha muri zone Kanyosha. Ego. Murakoze cyane. Ivan Nduwimana, apart y'ibyo byose uvuze ati ndi umujene canke ndi ugwaruka canke umuvyeyi, Ivan yinde? Ivan arangwa niki? Ahari haba hameze gute? Haba hifashe gute? Ya. Icambere no babwira Iva ni umuntu nk'abandi. Umuntu yavutse avyagwa n'abavyeyi babiri, ariga. Ikuru nkuko twavutse turakura tuyugirwa n'abavyeyi uguca bugufi. Ego. Guca bugufi birango icambere no kuvuga make aho buri hose. Ukaba umwitonzi, ubaha umukuru, ukubaha umuto. Ego. Keshi barakunda gutanga intahe y'umuntu iyo yapfuye ati yari umwana mwiza, yarameze ukuna kuriya. Nivyo ariko uruhande rw'iwanje sivyo. Umuntu umushingira intahe akiriho ukavuga urya muntu turamuzi mu buzima ubu n'ubu, ameze uku, agenda uku, abana n'abantu uku. Kandi umuryango siwo woza gushingira intahe. Ababanyi, abagenzi, abo muba mukorana, abo mwiganye, abo mugendana bagushingira intahe. Muri make Iva nta vyinshi no kwivuga ko gikuru uguca bugufi. Nico kiranga Iva muri make. Urakoze cyane. Watubwiye ko Ivan yaranzwe no guca bugufi arije je muranga gushika uno munsi. Hariho utuntu mu buzima umuntu agenda acamwo mu buto bwiwe bugatuma afata izo ngingo zitandukanye z'ubuzima. Tugomba kumenya n'ikihe kintu Ivan gishobora kuba caramubayeko kera iyo acibutse canke iyo aciyumviriye ahora yumva umenga yo kwitwenga canke yo kwigaya.
ya subiye inyuma Mhm. bivanye n'ubuzima tuba twaravukiyemwo twarakuriyemwo imiryango Mm. novuga jewe nkayiva ego twaravutse turabaho neza Ego. ariko bivanye nivuze ku ruhande rw'iwanje Mhm. bivanye n'ubuzima tugenda ducamo bw'imiryango ibi na biriya hari ibintu biza biba ugasanga biriko biragutsitaza biriko birakubabaza Ego. akenshi turiko turaca mu mabarabara turabona ibi vyita amamonima y'iyi migambwe ya CNDD-FDD Mhm. niho hakunda kwandikwako ati twarumvise Ego. twarabonye Mm. twaratahuye Mhm. rero umaze kwicarana hamwe n'umuvyeyi akakubwira sigura iki uriko urumviriza hama mu nyuma yo kwumviriza ukaca ubona ca kintu umuvyeyi aba yarakubwiye Mhm. uriko urabona Mhm. mu nyuma yo kubona uca ufata ca kintu co kumva no kubona ugaca ubiteranya uca utora utahura Kuvuga amajambo akomeye ariko arangora gutahura. anshatse kuvuga Ya. nka wewe Mhm. canke jewe Mhm. turabaho ariko abavyeyi baraducira agace muri make mu vyo bagiye baracamwo mu buzima bwabo Mm. aho tuba turiko turumva Ego. mu nyuma tugaca tubona rero ibiriko birashikira abavyeyi canke umuvyeyi umwe muri papa na mama Mhm. tuba turiko turabona Mhm. uca ufata ca kintu umuvyeyi yakubwira wumva ku muvyeyi uca ufata na ca kintu wabona ubiteranije uca utora utahura Mm. sigura iki Mhm. twarumvise twarabonye twaratahuye aha rero narishatse kushura ku kibazo wambajije ati ni igiki coba carakubabaje ni igiki woba warigayeko Mhm. mvuze muri make Mhm. nciye ubwenge bivanye n'ubuzima tugenda turacamo mu miryango Ego. narabonye maze kubona ndatahura ndigaya kuko imana ibintu vyabaye kuki wemeye ibi bintu bikaba yibona ko umengo nka valere mfise muri make Mhm. hari igihe umuntu wenyene yifuriza abona ko ari mu buzima bubi akifuza ko yohura n'ikibazo gikomeye gituma ava ariko siko biri Mhm. umaze kwigaya ukabona ko umengo nta valere ufise uratekana hama imana ikagira ico ikoze Mm. yego Urakoze cyane umva warigaye Mm, uritahura hama urafata izindi ngingo yego uraba uwundi muntu. cane Iva mu buzima bwawe nibihe bintu biguha umunezero? oh mu buzima bwanje ikintu ca mbere iyo ntariko ndakora ndakunda kuba ndi mu ngoro y'Imana muri make ku karago ndumva nezerewe Mhm. nibwo buzima ndimwo nibwo buzima butegerezwa kubamwo Mhm. nk'abana b'Imana Mhm. before ko dusenga nk'abazopfa ejo Ego. yego Urakoze cyane. Reka nkunda kubaza mbega Ivan yakuze gute ubuzima bwiwe kuva mu bwana gushika uno munsi Ivan yari ameze gute kera ubu naho Ivan aba amerewe gute? urakoze Mhm. iva wa kera na iva w'uno munsi biratandukanye cane gose Yeah. kuko iva wo muri 2005 na iva 2020 guhera 27 fatiraho Mhm. gushika 25 hari itandukaniro cane kandi rikomeye Mhm. iva mu buto bwiwe yarabaye novuga ati bimwe vy'ubwana kuba umuguruguru
Ego. ugasanga bivanye n'abana muba muriko muragendana mukinana, usanga harimwo ibintu vyo kuguma mushwana mugwana, ariko muri ico gihe cose ico nshima Imana nkayiva, hari ibintu bimwe vy'ubwana vy'ubusoresore, hari ibintu nshima Imana gushika kuri uno mwanya ntigeze njamwo, arivyo turiko turabona nk'abana bariko barakura uno musi. Umwana w'uno musi atariko aranywa inzoga, atariko aranywa ibiyayuramutwe, ntabona ko ari umuntu. Ariko ivyo vyose ndiko ndakubwira biva jewe nta kintu citwa itabi, nta kintu citwa ngo ivy'inzoga, insongo, ubu haravumye ngo za Cool-Up, za Sapporo, za nde, oya. Iva novuga ko aribwo buzima yakuzemwo guhera muri za 2000 kuduga gushika muri 2017. Guhera 2017 gushika 2025 gushika uyu mwanya turimwo, biva Imana yaramuhinduriye amateka, yaramuhindurira izina, yaramugize umuntu musha muri make. Ego. Ego. Murakoze cyane ati kuva 2017 Imana yahinduye amateka ya Ivan. Ubu rero Ivan ninde? Vyagenze gute Imana ihindura ayo mateka? Habaye iki? Vyaje gute? Ego. Jewe nkayiva mvuka ku bavyeyi babiri badasangiye amadini. Novuga papa no mukatolike, mama akaba ari umumizirimani. Ivyo birashoboka? Ya, birakunda. Bakabana gute? Umwe wese asenga iyo ashaka. Ego, gushika no kuri uno mwanya. Niko bikimeze? Niko bimeze. Kandi nta kibazo na kimwe mu muryango gihari kucerekeye idini. Kuko idini ntabwo yubaka. Bubaka urukundo. Ego. Ego. Kuva 2017 subi inyuma 2016. Ego. Maze kuva ku mashuri nararonse birya ati ntushobora kwicara muhira utagize ico uriko urakora. Naragiye mu bintu vy'umwuga vyo masalo de coiffure vyo kumwa abantu b'abagabo. Ego. Ndaronka akazi en face ya International, ndakoraho, nakorera umumama ava mu gihugu ca Guinée. Hatanguye mu gihugu kuba ibintu bitameze neza, uyu mama arataha iwabo aca aragurisha ya salo, maze kugurisha ica igura umumama wundi w'umukongomani, umumama pasiteri. Ca turahura n'umumama arambera umuvyeyi, amaze kumbera umuvyeyi nanje ndamubera umwana. Harya papa canke mama simaka barya b'amaraso, kuko ngo aho ugiye niho uzosanga umuvyeyi, kuko na Yesu yarakivomereye. Uwo mama arambera umuvyeyi, twahurira ku kazi, mu nyuma ngiye muhira iwe nsanga umukozi w'Imana, hariho ministere. Aho rero nasengera mu idini ry'abamizirimani. Ndaza ndagenda nkicaraho nkaraba ingene bigisha abandi, nkaraba abandi ingene bari mu muvuduko wo gusenga kandi b'abajene nkanje. Nanje ndafata ingingo ati ntegerezwa guhindura idini nkakira agakiza. Ego. Ariko vyabaye ibintu bitoroshe. Ndaba mama, araba amafamiye, kuko je ku ruhande rw'uwanje novuga ko famiye ya mama abantu bakomeye cane ku buzima bwanje, nibo bamba hafi. Nkaca ndaba idini, ngiye guhindura idini bisigaye ko mba ndi umuntu ndabahemukiye. Ego. Ariko imbere y'Imana ico nigikora, ndemera ndigishwa, ndakira agakiza le 31 décembre 2017, ndabatizwa mu mazi menshi. Mu nyuma yo kubatizwa niho natanga kubona ivyamwa. Imana iranyagurira, Imana irangirira neza, ndahindura akazi,
Imana irampa urugo Mm. gushika no kuri uno mwanya navuga ati Imana nibishimirwe. Murakoze cyane. Ivan, gufata ingingo ati ngira mve muri Islam nje kwakira agakiza. Mm. Vyaroroshe yuko umuryango uvyakira vyoroshe, vyagenze gute? Turagomba kubimenya. Maze kwakira agakiza ntivyari vyoroshe na gato, kuko ndibuka ko mama yagiye kubimenya maze hafi nk'amezi 5-6 ko narakiriye agakiza, kuko ivyo nakora vyose nabikora mu kinyegero bivanye n'aho hantu nakorera. Natonda mu gitondo kare nkataha mw'ijoro cane, kandi naciye mpinda ati kuko ahantu nakiriye agakiza iyo ministeri yitwa GSM ni mu Kabondo. Ohoho kubera ministeri ntabwo ikora dimanche, ntabwo ministeri ikora mu gitondo, ministeri ikora après-midi. Twasenga après-midi, je nagenda nyene nk'ugiye ku kazi iyo dimanche. Nacambwira nka mama ati jewe no musi ndatonda dimanche, ubu nduza ndatonda dimanche mu gihe abandi baba bagiye gusenga amasaro menshi aba yugaye. Dimanche hari abantu baba bakeneye kuja gusenga cyangwa kuja mu bindi basa neza mu mutwe. Rero dimanche harakunda kuboneka ibintu amahera. Rero mama akibaza ati umuntu yagiye ku kazi. Cabigenda uko, ariko mu nyuma yaragiye kubimenya bibwiwe n'umuntu bimvuga ati ngo ni nk'urusaku. Arabimbaza kiramubwiza ukuri, ariko ca biratera ikibazo kimwe gikomeye cane gose. Je nabona kumenga ubuzima burahagaze, ibintu byose birahagaze. Baramaze edaheri n'imisi atawuvugisha uwundi, ariko mu nyuma Imana yonyene yarikore, ubu twaba tubanye neza nk'abasheri nyene. Murakoze cyane. Watubwiye kandi ko umuryango wa mama wawe ari umuryango ukomeye gose ku buzima bwawe. Uretse mama wawe ko vyahungabanye hama mu nyuma mugahuza, uwo muryango wa mama wawe wo vyarakunze ko musubira guhuza neza mukanywana nk'umuryango? Bo no kubwira ko gushika kuri uno mwanya bivanye nuko nakubwiye ati guca bugufi kuvuga make. Je nta muntu novuga ati amenya ubuzima bwanje bumenetse gute. Mu muryango hari novuga nka 30% barazi ko navuyeyo, ariko 70% ntabyo bazi, kuko sinoza kugira publicité ati narahinduye idini. Oya, barabibona gusa. Yego. Wakoze. Hari abandi bantu bakunze kuba intambamyi mu gihe ufashe ingingo nk'iyi, ako iyi n'ingingo iremereye ku bantu batahura neza ivy'agakiza, bagenzi wari ufise baba Islam, abo mwajana gusenga, bobo bakwakiriye gute? Byarakunze ko ushishikara kuba umugenzi wabo? Waragumanye nabo? Bagufashe gute? Umugenzi wa mbere novuga kuri ino si ni Imana, bakabiri bakaba abavyeyi, bagatatu bakaba abo muvukana mu buryo bw'amaraso. Abo twakuranye, abo twagendanye, abo twatera amarigara hamwe. Ego jewe n'ubu tuvugana ndafise group ndimwo yabo. Gushika kuri uno mwanya benshi bamaze kubimenya, bose turavugana muri make, bose turavugana, ariko hari ibintu bimwe bimwe, kuko nka groupe jewe nk'iyo groupe benshi twarashika nk'abantu bashika nka 50. Benshi hamaze kuza ibintu vya Serbie, Dubai, Qatar, benshi baragiye. Abasigaye novuga ati bivanye n'imiryango ata buryo bafise bwo kuja hanze, baca bagira abamaze kugenda, baca bagira ibintu vy'amakotisation bakabarihira abagenzi babo bakagenda. Ariko igihe kimwe niho nagiye kubona ko idini ari ikindi kintu. Bangeze ko ndafise umugenzi, umushoferi w'amakamyo ari muri Kenya, yageze kwandika muri groupe ati eske ko ino groupe yacu ari y'urukundo, ari yo gufashanya, Ivan akaba kiri mu Burundi, nta kuntu twomugirira ikintu akaja nawe nka Dubai canke Qatar. Atuye n'umugenzi wacu, ariko nta kintu na kimwe dushaka kumufasha ko yaraduhemukiye.
muri make umwe yaciye yandika ati nguyu ni kafiri. Niko bakunze kuvyita. Kuvuga. Ariko isaha y'Imana yigeze, Imana yonyene iricira inzira. Rero barabihagarikije n'ikimenyamenye, n'ubu turiko turavugana ndafise uwundi muntu w'umugenzi nyene mu mizima muri bo, ariko ari muri groupe bariko baramucangira kugira agende. Ariko jewe ntivyambabaje, ntaco vyangize nk'umwana w'umuntu, kuko na Yesu Kristo yatubambiwe. Yuda yaramutanze, Petero yaramwihakanye. Rero barya umaze gusoma Bibiliya ugatahura ico Imana ivuga, ugatahura kwanza Yesu ninde, amaze iki kuri wewe, amaze iki kuri jewe, niho uca ubona ko abantu ari ibintu bisanzwe. Ego. Yego. Ivan, dusubiye inyuma gatoyi, abayisilamu ni abantu batemera Yesu Kristo nk'umwana w'Imana, bavuga ko ari intumwa. Ariko bazomwemera. None ku ruhande rwawe nikiye kintu canke n'irihe jambo ryagufashije rikakuba urufatiro rwo kwakira Yesu Kristo? Vyagenze gute? Abayisilamu reka ndakwishura kuri ico kibazo nyene warumbajije. Umuyisilamu iyo agwaye aja kwa muganga, bakamubwira ko agwaye ingwara idakira, bakamubwira atahe muhira. Ataha muhira, iyo batamutwaye muhira baca bamutwara hehe? Mu vy'ikirundi. Mu gifumo. Ego. Ariko umuntu azi Yesu uwo ari we, agendana nawe, iyo ugwaye bahubwira ati ugwaye ingwara idakira, cambere uhamagara Yesu. Ubanza ukicara hamwe ukiyumvira, mbega ya maraso ameneka ku musaraba i Gologota arafise ico amaze ubuzima bwanje? Mu gihe afise ico amaze, ntabwo mfise bw'ingwara. N'ikimenyamenya muriko murayibona muri za Kanguka, abantu bakira kanseri, bakira sida, bakira diabete, bakira, umuntu yandikirwa n'abadokiteri bambere kw'isi, tiwe ntuzokwibaruka, akibaruka. Turiko turabona abavyeyi bafise imyaka 70, 60 bibaruka. Ikindi naco, Muhammad yarapfuye. Muhammad nyene mwumva yarapfuye. N'ubu baracarindiriye yuko azuka. Ndibaza ivyo ni ikintu twumva twese muri make. Ariko Yesu Kristo yarapfuye. Umunsi ugira gatatu arazuka, araza arigisha biwe, araduga mw'ijuru. Sigura iki? N'ubu turi kumwe, Yesu ari kumwe natwe. Muhammad yarapfuye. Muhammad ahubwo ngira arindiriye Yesu niyagaruka aje gutora ishengero, nawe amutorane. Ubona ko twoguma dusenga ibintu nk'ivyo bishoboka? Ego. Yeah. Nari nabaje rero niye jambo ryabereye nk'urufatiro, bavuga ati neza neza jewe Islam ndahevye, je ndagiye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanje. Ikintu ca mbere catumye nakira agakiza, maze kuja gusenga aho hantu muri iyo ministeri, ndaja ku karago samedi mu gitondo, ndabona umuntu aje agwaye w'umupapa, atumva, amerewe nabi, baterura. Nkabona Imana yonyene yuruka ikamuganiriza, ikamugorora. Ubu tuvugana umupapa ni muzima, kandi bari baramuciriye imisi yo kubaho. Umupapa ni muzima, aritambukira, naho duhura nkamuhamagara ari kure aranyumva, kare ntiyumva, ntiyatambuka, inda yaguma ivyimvye. Ivyo vyose ni ibintu, ibimenyetso Imana ikwereka ati jewe ndahari kandi ndacakora abugingo. Ico conyene caratumye ngira inguvu. Ati burya naho ndiko ndasenga biriya. Sinase ngo abamizima ngo ntibasenga canke ntibazoja mw'ijuru. Imana ntizoraba ico kintu. Nivyo namambwira abantu, Imana mu kuza ntizoraba idini ngo ndi umuzima, ndi umukatolika, ndi umuprotestant,
izoraba umutima umutima utunganye. umutima utungana irabe eske uyu muntu namuzanye kw'isi yamariye yaramvugiye basi n'isegonde n'imwe yoba yaramvugiye ikaciraba mu buzima wabayemwo wifashe gute wabigenjeje gute bisigura iki imana niyaza yesu niyaza ntabwo aziza gutora ati ngo nje gutora abaprotesta nje gutora abakatolika ko n'abamizima ubu tuvugana bivanye n'igihe tugezemo benshi turahurira mu karago bakaza bagasenga imana ikabagirira neza bagasubira mu babo ariko bafise ahantu bagiye kuganira na yesu kandi yesu akabishimira. Yego urakoze cyane kuri ico nyene. Muri kino gihe biramaze igihe bivugwa ko abayisilamu benshi baje mu masengesho Cyane. none kubera iki bihisha mu bandi ariko bakaza mu bizera Kristo kubera iki bifata uko kubera iki bimeze uko nibofata ingingo ndetse neza imwe n'imwe bakavuga ati turagiye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwacu. Yesu Kristo mu gusengera umuntu ntabwo yabanza gusoma avuga ati reka nsome Bibiliya canke reka irya Korani yabo reka mu gusengera naka ndamusengere ndiko ndasoma ibintu biri mu Korani bisigura uriko urasoma ivyanditse ariko aba protesta canke abandi bantu abari bo bose Ego. mu gusengera umuntu barahamagara Imana kwanza bakiza bakitunganya amaraso Yesu Kristo akababako abamarayika b'ijuru bakururuka bakikorera nk'uko tubibona hama bagasenga mu gusenga mpwemu yera agakora nimba ari umuntu afise ikibazo afise ingwara Imana igatunganya ivyo bintu byose nico gituma abamizimani bamaze gutahura baravuga ati ntiduta imiryango yacu turakeneye aho tuba turakeneye aho dukorera ariko twaramaze gutahura muri twebwe Yesu ariho kandi aracakora na bugingo kubw'ivyo ntaco reka twinyegeze tugende muri bene data babandi twita ngo n'amakafiri tugende dufukame hamwe nabo duhamagare ijuru kandi ijuru riruruka rigakora nico gituma ubona bamwe bagira ibintu vyo gukwepa vyo kwinyegeza ariko uwafashwe na mpwemu yera neza kamufata Ego. aravuga ati jewe sinshobora kubaho mu buzima bwo kwinyegeza ndaja ku mugaragaro ndumusuma bakamenya ko ndumusuma ndumwicanyi bakamenya ko ndumwicanyi bimenyekane nje ku mugaragaro rero baca bagati bo kubw'ivyo ndemeye papa mama ndebe yatuvukana imiryango ko banyanka ndakiye agakiza n'umusi ko turabona nkaho nsengera ndafise umupasiteri yari umuzima kuri papa kuri mama kubisanira byose yaraje arakira agakiza ubu n'umupasiteri akomeye naho nyene ariko aradushingira intahe yari umuntu bari baromoye iwabo barakwiye mu muryango ariko ubu habaye ikibazo banza muhamagare n'akazi niwaseruka kubanza gase ega muri ico gihe umaze kuva mu muryango ukamera nk'ukwihakana muri iyo minsi urababara Yesu akabanza akaraba ukwizera kwawe uko urashaka kwinjira mu kintu kubera ibishobisho nyuma yo kwinjira mu kintu kubera ibishobisho uravayo ariko iyo amaraso ya Yesu Kristo yafashe neza akakwataka uravuga ati uko biri kose mana nimba ari uwo mpamagaye nkakira agakiza nkava muri nabiri gira ico ukoze uraja mu buzima bubi kabisa ugateseka ariko mu nyuma yo ngaho urabona ya maraso ico agukorera mu nyuma yo ngaho ba bantu baguta uzobona natanga kwandikira nakaragwaye ufashe udusengera usengera hakagera naho mu muryango atari huri na papa gatanga itegeko nakataje ntaco tuvuga ngaha kandi nwavuga iryanyuma Ego. igihe Imana iraguhesha icubahiro aho uri hose. Ego. Urakoze cyane ngize n'akandi kabazo mbega ko muri Islam tuba twumva ngo iyo umuntu agwaye bashaka kumusomera idua agakira mugabo tukaba twibona igitigiri cy'abasilamu benshi baje mu masengesho mbega rijya dua ntirikora iyo umuntu agwaye baramusomera nivyo nakubwiye bwa mbere baramusomera nicanditse barasoma ibintu vyanditse nibasenga muri make barasenga sinovyanga barasenga ariko basenga ibintu novuga ati bamaze gufata mu mutwe amasengesho ni yayandi
ego ivyo bavuga ni vya bindi kuko ntibahishurirwa. bo ni novuga ati ntibibaho muri make gusa bivanye n'arya makorani yabo bagira kirya gitabo cabo bakoresha ariko Imana imbabarire bo sindavyizera neza kuko bashobora kubona ngo naka ngo bagomba kurongora ngo tumusomeye dua ese ivyo nibiki ngo naka yavyaye ariko uko twebwe iyo wibarutse umwana mutwara mu rusengero bakamusengera bakamuhezagira kanyimba ari amavuta amusiga akamusiga ibintu nk'ivyo akibo baca ati ngaca ngo nani tumusomeye dua atufanye hivi atufanye vile umva ibintu novuga biba biteye amakenga kenshi uno munsi nokubwira turi nko masengesho ushaka kubona umumama yibarutse umwana w'umuzima akubahiriza ivy'imiryango bakamukorera ivyo bamukorera ariko agacaza ku karago ndashaka mu musengero umwana wanje amaraso ya Yesu Kristo amubeko siguri uyo muntu aba yaratahuye biriya bintu vyabo agaca atahura n'ico Imana Yesu Kristo kuko Imana ni ya twese Yesu Kristo ico avuga azana umwana wiwe ino yego urakoze cyane. Mu gihe iyo umuntu yakiriye agakiza akava muri Islam akaza kuba umukozi w'Imana umwana w'Imana icaremwe gishasha aragira ibigeragezo vyinshi nkawe wari uvuye muri Islam ko twumva ngo buri Muslimu wese ngo afise imizimu bagendana imugenderanira imucungera wowe inyuma yo gufata iyo ngingo vyagenze gute habaye iki mu misi ya mbere cyari vyifashe gute? Je mpagaze ku ruhande rw'iwanje ivyo mbona n'ivyo ntahura biyavuga ngo ibintu vy'imizimu kenshi turakunda mu buzima tubayemwo ati ngo uri kurakora business ni mu Islamu ngo ntubutekanye oya ku ruhande rw'iwanje mu vyo nabonye bavuga sivyo ivyo vy'imizimu navyo aba ari akageso k'umuntu ntabwo ari ingeso y'idini oya akageso k'umuntu k'umuryango ngo imizimu ngo agendana n'ibi ngo agendana n'ibi ntabwo ari ivy'idini y'abayisilamu oya kuri ivyo ico nogihakana uko narakigenduje cane umwanya munini je naho ngenda nakora abo dukorana benshi abari abayisilamu kandi ndabona imigenzo yabo nkabona kugira ukora ibi ubanza gukora iki na kiriya kugira ibi bigende neza uburinzi binabiriye ariko tukibagira ko umurinzi wa mbere dufise ari Yesu Kristo ivyo vyo vy'imizimu vy'ibiki no aba ari ikintu c'imiryango muri make ntabwo ari dini nak'umuryango yego ntabwo ari dini. nari nababaje kandi inyuma yo kwakira Kristo nta bigeragezo wahuye navyo watubwiye yuko mu ntango watubwiye ati maze kwakira Kristo waciye utangura kubona ivyamwa mu gihe abantu benshi bavuga yuko wakiriye Kristo ariho uba witeranije na Satani uba utangiye kubona ibigeragezo ibyago ingwara impfu z'ivyaduka kwibwa inyatsi bayita inyatsi niyo bintu vyakubaye ko wewe ku ruhande rwawe inyuma yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe? Umuririmbyi niwe yavuze mu ndirimbo y'Igiswahili ati majaribu ni chakula cha Mukristo. Udahuye kwanza ko ucakira agakiza tegeza guhura n'akantu kagukanga yakagukomeza ico ni itegeko kuko nta muntu azokumva ngo umwana wiwe ngo yabaye umwicanyi aca nezego baraguca mu muryango ariko mu nyuma ati igito gitabwa iwabo akamwakira muri ico gihe rero maze kwakira agakiza urahura n'ibibazo bitandukanye utahamagawe vy'ukuri ari wa wundi aza mu bishobisho babancambu c'abamizima yo bakunda kuvuga ngo iyo bageze mu Ramazani hariho abaca bayita bayisa basumani ba buduri bande ibintu mwene ivyo kubera Ramazani maze guhera bacasubira mu buzima bwabo busanzwe oya kwakira agakiza suko uje mu vy'ibishobisho Imana yonyene irakurobanura ati vamo
bamwe ugasubira nibo babuzomvatse ngo nakane yari yakiriye agakiza ngo none ngo yasubiye mu buzima bwe usanga gute uyu ntiyari ivyo vyari bishoboshe ariko iyo amaraso ni nkunda guhagarako cane iyo amaraso yamaze kukwataka neza akakunyuramwo ndogo yango uremera gupfa uremera n'umuryango ukawuta kuko Imana iraguha umuryango mushasha Imana ikaguha abagenzi bashasha kuko Imana itegeza kukwambura byose wari ufise ikaguha bishasha Barakoze cyane twumva yuko namwe mushobora kuvuga ati twarabonye ibi igihe yo kwakira Kristo bituma bidukomeza ubu rero murafata intumbero ariko dusubiye inyuma gatoyi hari ikintu uvuze cy'ukwezi kwa Ramadhan burya barakunze kugira amakomantere kuri kujya kwezi mu bisanzwe gusigura iki ajya amafungo aba atumbereye iki ajya amafungo navuga ati Yesu Kristo yaraduze ku musozi aramara iminsi 40 ari mu mafungo ariko ararira Imana ariko arahamagara Imana bobo naho badakwiza ariko ni nkuko bisa nuko bakwiza kuko ajya amafungo novuga y'irayidi nto barafata amafungo y'iminsi 30 ukwezi kose umva avanye uko amafungo atangura hari iminsi 6 bamara bari mu mafungo ariko si itegeko ngo wari we wese uvyumvamo bamara ari mu mafungo muca mwinjira muri ya minsi 40 muri kwa kwezi kw'amafungo ho kuririra Imana hama après amafungo aheze hari indi minsi ugiye kubiharura usanga ya za 40 jours zisa nizifatanyeko kuko hari indi minsi bacafata bariko barasenga ashimira Imana bivanye n'umuntu amaze gutahura amaze gusoma Qur'an neza hama kuko bobo bagira irayidi nkuru ni irayidi ntonya irayidi ntonya niyo bamara ukwezi irayidi nkuru bakamara umunsi bafunga umunsi umwe rudende novuga bivanye no gutahura kwiwanje Imana yaravugishije yaraganiye na Aburahamu irasaba Aburahamu ati ashaka utanga ikimazi kandi ico kimazi uza gutanga ntujye mwana wawe Aburahamu twarabisomye muri Bibiliya yaremeye Imana yashatse kumugerageza imurabe vy'ukuri ko yumvira Imana Aburahamu arafata intambi inkota shaka kubaga umwana wiwe Imana iciramuganiriza ati nabonye muri make Imana yaramubwiye ati Aburahamu wo uruwanje by'ukuri ataguhisha wemeye gutanga ikibondo cawe ukunda kandi cikinege ukanyitangira Imana icicisha mu yindi nzira icifata intama yari yafashwe amahembe mu novuga ati mwishamba mu giti kiramwereka ati genda utange ko ikimazi iriya ntama ariko benshi bakunda kubona ku rayidi nkuru ry'abafunga umunsi umwe kenshi turakunda kubibona bagura intama ku bwinshi benshi bagakritika ngo urumva ngo bagomba batange ibitambo ibi na biriya no tusomye no muri Bibiliya bitwereka neza cyo gituma jewe ikintu kiri mukuri ndakivuga kiri mukuri itari mukuri kiri mukuri kuyage rero baba bagize igarayidi nkuru bagafunga ujya munsi bagatanga igitambo c'intama kujya no kuri nyene gute abayisilamu bizera ivya Kristo na donc ivya Kristo ko tuvuga ivya Aburahamu mugabo ntibizere Yesu Kristo nk'umwana w'Imana eregana umusilamu wa vrai asoma Qur'an agasoma Bibiliya arazi ico Yesu amaze arazi ukuri kubera iki nk'ubu bavuze ati bafate abashehe bazi gusoma Qur'an bazi gusoma Bibiliya baze muri stade bafatane n'abapasteri bazi ukuri ntibokwemera kubera iki bategerezwa gutsindwa ego urakoze cyane twumva Imana yarabagiriye ubuntu mugashobora no gutahura n'ibindi bintu muri benshi mukavamwo mugataha mukavuga ati tugere dufate ingingo twakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwacu iva hariyo abantu benshi biriko birabagora kuva mu madini yabo cyane cyane ko tubavuga muri Islam
ugasanga umuntu yarabaye imbohe y'idini kubera umuryango, kubera umugabo, kubera umugore, kubera abavyeyi, kubera sosiyete. Uwo muntu wo mufasha gute, yo bigenza gute? Icambere cyo ni Imana yonyene ikorera, Ego. Imana igasanga umuntu ahari amuhindukiza. Ndakunda kuvuga ati papa wanje ni wakunda kuvuga ati kirazira aho uvukiye ukahakurira, ukahigira, ukarongorera cyangwa ukarongorerwa aho hantu, ugakora aho hantu, ubwenge bwawe buguma ari bw'aho hantu. Ego. Nta kuntu wombwira ati wowe bavukiye mu Buyenzi ugakuriraho, ukigaho, ukabaho, ibintu byose ni ngaho, umugore umukuye ngaho, umva business yawe yose iri ngaho, ntushaka kuguruka. Kora mu Buyenzi, ta mu Kanyosha, ta mu Nyabugete, ta mu Ruziba, ibintu nk'ivyo ugenda uba uri kuragura ubucuti, uba uri kuragura imiryango muri make. Ugenda urumva ugenda uratora ino na hariya utuntu n'utundi, wowe nyine wicaye hamwe uraza bavuga ati naka twaganiriye, ese iryo bintu yambwiye nivyo canke. Ariko ugumye hantu hamwe, ubwenge bwawe buguma ari bwa bundi nyene, business yawe ari ya yindi nyene, ifo twagura imbibe ukagenda hanahari. Nico gituma usanga benshi Imana igiye igatora naka, igatora Asumani yibere mu Nyabugete yagiye gutemberera umuntu canke ntiyasigaye aba, kamuganiriza agahura, Imana ikamurungikira igize umuntu akaganira nawe mu nyuma nk'umuntu mukuru aba aciye ubwenge, akicara hamwe kuva ati ibyo bintu nakayanganirije eske haco bimaze ku buzima bwanje. Nuko biza biragenda bukebuke. Kera ndibuka bizoza bukebuke, ndibuka muri ivyo bihugu vy'Abarabu, murabizi mwese utari mu mizima ntiwaja gukorayo, waja kurondera ubuzima, unabinyegejemwo urumva bagufashe baguta mu kinogo bagutera amabuye mpaka ugapfa. Ariko n'umunsi ko turabona mu bihugu vy'Abarabu, za Saudite, za Oman, za hehe, bene wacu bashiki bacu bakaza kurondera ubuzima, kandi ugasanga bosi arabizi neza gusa uwo Muislamu wa kwetu, kandi erega n'abamizima hari ab'umutima n'Abarabu twumva, kuko Abarabu benshi tuzi ko ari ivyihebe, ariko hari ab'umutima. Jewe mpora numviriza kenshi imisi yose muri make Kanguka, umva abantu bariko barashinga intare ati bosi wanje yaragwaye iki na kiriya, naramuganirije ndamushirako Kanguka hariyo mu Kirundi, mu Gifaransa, mu Congereza, bivanye n'ururimi aba yumva, ndamushiramo Kanguka, Imana yamuhinduriye amateka, yakize, yashimye, ibintu nka biriya. Tukabona mu masengero tuba dusengeramo bivanye n'umukozi w'Imana nivo aba agezeko, akagira hirya vya Zoom abona ariko arasengera Abarabu tukabibona. Nico gituma Imana harya nivyanke bikunde Yesu azogaruka gutora ishengero, abantu bose baramaze gutahura. Ariko kandi ntimuratwishura neza, nabajije kuri wa muntu yaboshwe n'umuryango, yaboshwe n'abavyeyi canke yaboshwe n'umugabo canke umugore, mugabo akaba yifuza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe. Uwo muntu yokora iki, yobigenza gute? Nizihe strategie ashobora gukoresha kugira ngo bikunde aronke kwidegemvya, afata amahitamwo yiwe neza neza nk'umuntu muzima? Nivyo nuko utantahuye neza, nivyo birya nyene nakubwiye, yabivana nahuba muri make. Nkuko nka jewe noshobora kuba mba nko mu Buyenzi, ivyanje vyose biri harya mu Buyenzi, umva haguma hazamo rya dini nyene, ariko hakageraho nifuza ko nobivamwo, simbona inzira nocamwo. Kubera iki? Abagenzi banje bose ni babandi nyene. Muri ivyo birakunda kuca bibagora kenshi, kiretse Imana yonyene imugiriye ubuntu amutora mu bandi, ati mwana wanje ngomba ndaguhindurira amateka, ngomba ndaguhindurira izina, akamera nk'uja nk'akararo ko kuramukanya ahantu, kamarayo umunsi umwe, imisi ibiri, Imana ikaca imwatakira harya nyene. Uko Imana imwatakiye harya nyene, nasubira hariya hahandi arafise ikintu yagiye atekeye mu mutwe,
aca atangwa kuyikorerako nk'umwana mukuru. Rero muri ico gihe yumva ko hageze ko ashobora guhindura, aca asubira kuri wa muntu baganiye, hama wa muntu nyimba aba ashoboye muri we agaca amwereka caha. Benshi bakunda gufatirwa kenshi iyo Imana igomba kukwataka igucisha mu bigeragezo, kuko hari ibigeragezo bizanwa n'Imana, ibigeragezo bizanwa na Satani. Ibigeragezo vy'Imana ni mu gihe Imana ivuga ati je ngomba ndagukure mu buzima kanaka urimwo, ngomba ndakugarukane nk'umwana wanje, ikaguteza nk'ikibazo c'ingwara kanaka, ukivuza bikanka, ariko hakagira umuntu akubwira ati mwana wa mama uko biri kose niwe uriko urababara, reka ndakwerekana tuzogenda si ku mufumu tugenda kukaraga gusenga. Kurya ugiye kukaraga ugasenga Imana ikagukorera ugasanga biraciyemwo urakize. Umaze gukira basigaye ahawe, none ko nivuje kwa muganga bikanka, ko nagiye mu miti y'ikirundi bikanka, ko bansomeye amaduwa bikanka, uyu muntu duhuriye ku karago akaca nkiza ndamute kwe. Benshi bakunda kwa muri ubwo buzima mwene ubwo. N'umuje ndafise n'umugenzi w'umukobwa no yobo n'abamizima bose nawe nyene niyari turahurira ku karago tugasenga, ariko aramaze kubatizwa mu mazi menshi, kandi umuryango ntibarabimenya. Umuryango muri make avuga ati babimenye co bari kibazo, ariko bategeza kuzobimenya ebana Imana naho winyegeza gute, Imana irakugaragaza. Imana bibaye ngombwa irakumara amazi, kubera iki unkorera winyegeje, irakumara amazi ikakumaramaza kuri wa muntu nyene utari wizeye ko yokubonye. Umaze kumaramara ugakomereka niho waba hageze, uko ibuye risese ntibaricishe isuka, niko bavuga. Ego. Muri ico gihe rero turi nk'abantu benshi bakunda kuguma mu madini yabo kandi bagapfa bazira ubusa bivanye n'igitsure. Sinaheba idini, umuryango baca banca banyirukana, ninaheba idini bose aca nyirukana, ninaheba idini izi ikibazo simbona umuntu azongwako. Imana ihora itora n'abarya abantu baba mw'ibarabara batagira epfo na ruguru, ikabakoresha babahindurira amazina, twigwa turabibona. Kubw'ivyo rero umaze gufata decision y'ikintu kanaka, nturabe imbere canke nturabe inyuma, wowe genda fata inzira imwe ugende, hama urindire ico Imana yonyene yikorera. Ego, murakoze cane. Muratubwiye ati ni vyiza ko umuntu afata ingingo agafata intumbero imwe n'imwe, akavuga ati je ndagiye gukizwa canke reka mbandaye muri Islam. Hama kuri babandi nabo bavuga ati reka jewe nakire Kristo, hama ivy'urugo umugabo azosenga iyo ashaka, azosengesha nk'uko watubwiye yuko mu bavyeyi bawe papa wawe n'umukatolika, mama wawe nawe akaba mu Islam. Mbega ku bantu benshi barabigerageza ariko bikanka. Umugabo akakubwira ati wowe uzoga usenga iyo ushaka, nanje ngume muri Islam. Mugabo mugeze mu rugo umugabo akaca kubaza ninde ategeka ngaha, umva uba oblige gusenga iyo umugabo asengera. Abo bagore nabo bamaze kugwa muri ico kibazo, canke abagabo bamaze kugwa muri ako gatego, wobabwira iki, wobafasha gute kugira ngo bagume mu nzira zabo bahozemwo z'agakiza? Ikintu ca mbere ubanza kumenya eske babanye mu buzima batwaranye gute, vyagenze gute kugira batwarana. Ica kabiri, jewe nihagaze ko sinibaza ko idini ariyo yotuma abantu bubakana, no. Idini irigisha nivyo, ariko idini ntabwo ari urukundo. Urukundo ruri mu idini ntirusigura ngo ni rwa rukundo rw'abantu bubakana. Urukundo ruri mu idini ni ikindi kintu. Kunda abantu bose, kunda ibintu vyose, ariko mugeze mu vyo kubakana ni ikindi kintu. Je sinoza gukundana n'umukobwa tubane ndamuhore ngo nuko ngo ari umu protestant ndo mu katolika. Oya, uko biri simba ndamukunda muri make. Kenshi barakunda kubana bakundana badasangiye amadini, ariko hatanguye ico bita ibigerageza ati
ndonke ahantu ndamutangurira muri make ntango kwitwaza ibintu vy'idini. Je nageze gukundana n'umukobwa asengera mu mamizimu. Turakundana kabisa biragera kure, kandi namubwiye ati none jewe ko nakiriye agakiza nawe ukaba usengera aho bizogenda gute? Ngo je ngo nta kibazo na kimwe, ngo hageze jewe nzokwakira ivyo nta kundi, nzoza mu rusengero aduhezagire hama nibandanyiriza ubuzima. Kandi tumaze kugera kure vuga ati ibintu bigeze kure. Mu nyuma yarambwiye ati sheri, udahinduye idini uze iyo nsengera igipasa. Urumva Ego. nemeye guhindura idini kubera urukundo, sinemeye guhindura idini kubera Yesu Kristo ico amaze kuri je yacaye amaraso ibiki. Oya, nahinduye idini kubera urukundo, rwa rukundo rwo kw'isi. Okay, ko ariyo ngingo wafashe, reka tuvyoroshe, endelea na maisha yako, endelea ya kwangu. Imana ikirampuza n'uwundi. Wa wundi rero amaze kubona ibintu vyahindutse, ngo urumva na biriya, uwo amaze guhitamo ibi nuko. Ariko ko umuntu amaze gutahura nkokwanka umuhungu canke umukobwa kubera idini. Ikindi gikunda kugorana kenshi ni iki, hageze guhezagirwa niho bikunda kugorana ebana cane. Usanga umukatolika, umuprotesta, katolika n'abaprotesta bo n'ibintu bisanzwe biri simple, mumaze gutahurana umukobwa kuja y'umuhungu canke umuhungu kuja y'umukobwa, ivyo n'ibintu bisanzwe. Ariko abamizima ndugu yangu ni ikintu kiba gitoroshe. Ivan, ukiri aho nyene kijambo ry'Imana rivuga ngo si vyiza kugendana canke kuyaga n'abantu mudahuje ukwizera. Mugabo wowe ukaba uriko utubwira yuko udashobora guhora umuntu idini kuko ngo idini ritubaka. Ivyo uriko uravuga vy'ukuri nk'umuntu yakijijwe mwumva ari vyo? Ngomara kubaza nivyo nakubwiye kare. Ego. Yesu Kristo niyaza gutora isengero azohagarara ku dini? Ntazohagarara ku dini, mugabo biranditswe ati si vyiza kugendana canke kuyaga canke kuganira ubucuti, kuba hafi n'abantu mudasangiye ukwizera. Tubate rero tubate kurya jewe nogendana n'umukobwa ari mw'idini kanaka anyubahiriza, niko ndamukwega, maze kumukwega akanyumvira akankurikira, nawe bivanye n'ivyamwa bazoba ariko baramubona ko abo yasize hariya, nawe azozana uwundi, uriya wundi azozana uwundi. Kubera iki wewe watogukwega kandi wumva ko idini ari ibintu bisanzwe? Idini ni ibintu bisanzwe. Muri ico gihe rero hacaba ico bita urukundo rurarutana. Ushobora kuba unkunda 90%, ndagukunda 50%. Avyumva? Muri ico kubera wowe unkunda cane wose, ivyo mvuze vyose uravyumva kandi ukavyubahiriza. Ivyo bikunze gukunda. Yego baratwigisha ngo namakosa kugenda n'abantu dusangiye ivyiyumviro. Muri make ugiye kubiraba n'ivyo, ariko nitwobata uruhande rw'uwanje, erega Imana yaraduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe. Ico nakavuze simaka uragenda ukacigako ukagikorerako, eske ikintu naka yavuze nivyo? Kubera iki umuntu umurozi, ndagwa kare ko umurozi ashobora kubaza ko umurozi mu karere ababayemo no mu muryango barabizi, baramutinya ari umurozi, ariko ntibamuta, baragumana nawe kandi n'umurozi. Baba banyi baramuzi bakaganira nawe, kandi akagenda agasuma akabana nawe, kandi akagira abagenzi bagendana. Ntidushobora kubata kujya kuntu uba ushaka kumukwega. Ano abamizirima bakunda kugira ivyo bita imihazara kugira bakwege abantu baze gusenga. Umaze kuba ubona ivyo bavuze ko ubitahura ari ivyo, ucuza.
hari abatakristo ego bakamuta bakagenda kubera ivyo bumvise bahenzwe ibi na biriya. Ariko ico mvuga nihagera ko jewe nta kristo zoce ntaha. Ivyo nama mvuga bivanye naho ngeze n'ivyo kristo amaze kunkorera n'ivyo kristo akorera umuryango wanje. Yego. urakoze cyane. Dusa nk'abari ku musozo w'ikiganiro Ivan, nk'umuntu wakiriye kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, Imana igukuye muri Islam, nikihe kintu kimwe canke bibiri ushobora kubwira abantu nk'igishingana ukavuga ati Kristo n'uyu, Yesu Kristo n'uyu, Yesu Kristo namubonye muri izi nzira, Yesu Kristo akora uku, kuko bavuga ati ni gute twizere umuntu ataboneka? Novuga ko kristo naramubonye kandi n'ubu mbandanya ndamubona. Notanga akarorero nko ku muryango, jye nafise mutonyi wanje reka ariwe ntangako karorero. Ego. Sinoshobora kumuvuga ngako umuntu ari muri entertainment arazwi cane. Yari umuntu novuga ati wimborerwa ku rwego rwo hejuru. Mate yaba ariko aranywa, soirée yaba ariko aranywa, umwanya wari wose arose gusa amahera, nibwo buzima yari arimwo. Narasenze, Mana fasha basi wibagire basi ikintu kibi noba narakoze canke noba nkora, fashirize naka vraiment ave muri burya buzima. Birababaje nko kurarana n'umuntu canke kugendana n'umuntu umwanya wari wose aba ariko aranywa inzoga, aba ariko aranywa na biriya. Je narashobora gusohoka muhira ngiye, kuko muhira iwacu ni hafi y'akabari, mu gitondo asanga yicaye ku ntebe yasinzire kubera anuka inzoga. Asanga umwana atashe saa 8 z'ijoro anuka inzoga. Nasenze Imana ikintu hafi c'imyaka 2. Imana irankorera ikintu, ubu tuvugana ubu uyu mutonyi wanje niwe asenga no kunsumvya wanashima, niwe anampanura, niwe ambwiye tugira ibi na biriya. Ikindi kintu kigira kabiri, nabonye Imana nkavuga ati Mana sinzokuvako. Ndafise umuvukanyi uwundi mushiki wacu tuvukana mu buryo bw'amaraso nyene. Ego. Yarubatse urugo aramara ikiringo c'imyaka 6-7 araronka ikibondo. Nukuri kw'Imana novuga ati Imana yarikoreye. Twaraduze umusozi nta hantu na hamwe. Je mu buzima ingene niko niyita, ndakunda gutinga. Aravyaye ndi tukiri bato wazomva ati ngo twagiye gutinga ngo kwanaka ngo ngo kwanaka kwanaka. Je ndakunda gutinga ibintu vy'amasengesho. Bana ibintu vy'akarago. Ego. Benshi barakagaya, ariko ku karago niho dutorere inyishu. Ku karago niho ibintu vyacu vyose biruguruka muri make. Imana yadufashije turaduga umusozi. Je naduze umusozi, naragiye ahantu hiyo mwijenda, ana ngene hari imbeho. Ego. Chaque vendredi umanuka dimanche, akimaze hafi ikintu c'umwaka. Vendredi niyo nabari manuka dimanche après midi, turi mu mikaratusi, imbeho, imvura, turiko turasenga. Imana irafasha. Mana nukuri, Mana igira ico ukoze, kuko imiryango myinshi umaze kubaka ukamara umwaka, imyaka 2 hanyuma bakurunguruka taribaruka catangura ibintu by'amajambo. Nuko wewe atari ngaha mu bazungu utabazanira ibintu mwene ivyo, baba bari ku yindi nivo. Kandi yaza kuba ari ngaha hafi amajambo ariko yarabaye menshi. Ariko tureke no ngaha hafi amajambo yarabaye menshi. Rero uzorabe kenshi bibabaza n'abantu ataco bibara. Ego cyane. Amajambo ya nariya Imana yariheshije icubahiro. Nubu arana bataravyemera neza. Imana iramuha ikibondo. Kandi nyuma yo kumuha ikibondo, no Imana igiye kumwongera n'abandi kandi n'ibindi vyiza. Ikindi naco noshima Imana, genda umupapa. Umwana wanje egera ca mu bibazo bitandukanye, kugwara ibi na biriya, ariko igihe cose ndayihamagaye. Nta musi n'umwe Imana yigera nk'umugongo nyirengagize. Nta musi n'umwe agize ikibazo gusenga Imana ikaca yikorera.
Nico gituma jewe mvuga ati kuva nakiriye agakiza gushika muri uno mwanya ukuri ndashima Imana. Nta kintu na kimwe Imana itankorera, nta namwe Imana itanshitsa Ego. kubera gusenga. Mm. Ndamaze kubona ibintu vyinshi, ndamaze gushika henshi n'ahantu nokubwira maze gushika ntoshitse, ariko nahashikanywe no gusenga. Ego. Yego. Murakoze cane, twumva Imana yarabagiriye ubuntu kuko ubwo si ubuntu buronka abantu bose, buri gihe uze wibuka gushimira Imana ko ndumva irabikwiye gose. Cane. Ivan, hari abantu bakiriye Kristo ariko gushika uno munsi baguma batsitara. Yego. Ndibaza ko urantahura. Ndavyumva. Baguma batsitara, Mm. baguma bumva umenga bosubira mu vyo bahozemwo, Mm. bosubira muri ba bagenzi, bosubira muri vya vyaha. Mm. Nikihe kintu wobabwira kugira ngo bikunde babandanye inzira y'agakiza neza, ku rugero rwiza, Imana ishikare kubishimira? Novuga igituma ikintu gitsitaza abantu ni icambere, iyo ugiye gusenga nk'ahantu ugafata umukozi w'Imana, novuga pasiteri, profete, abari bo bose, apostle iki, bashaka kumugira ikigirwamana muri make. Iyo wa mukozi w'Imana agiye mu kibazo kanaka agatsitara muri make we, nawe ubuguye, akagwa nawe ubuguye. Ariko uvuga ati jewe nka Iva narakiriye agakiza, Mpwemu Yera turi kumwe, amaraso ya Yesu Kristo yama nkikuje umwanya uwo ari wo wese, je ngiye mu rusengero gusenga. Singiye gusenga umuntu, Mana, kuko Yesu iyo uriko urasenga wenyene Imana irakumva, ariko muriko murasenga muri benshi muri rusange Imana irakumva do please. Ego. Kubera Imana iraca mu nzira zigiye zitandukanye. Rero kubw'ivyo abenshi bakunda kugwa kubera ivyo, agakuku, gukurikiranaka, gukina biriya. Genda wicare mu ngoro y'Imana utuze ube hamwe. Naho urusengero uvuga ngo urusengero ngo bashwanye, twama twabonye ahantu mu rusengero bashwana nk'incuro zibiri zitatu. Pasiteri kanaka yagiye, abasaba biwe bajanye, jewe ndi ngaha. Uwundi pasiteri ashwanye n'abandi yagiye, yajanye n'abandi, jewe ndi ngaha. Hazokugira je kumva muri rwa rusengero mu gihe leta ivuze ati turagugaye, aho buruvuyemo. Uyu n'umuntu atakurikiye pasiteri, atakurikiye abaririmbyi, atakurikiye ubwiza, yakurikiye Imana. Kaje jewe nahisemo uru rusengero. Kandi ikiri naco, iyo ugomba kuja mu kintu, isengere kwanza, Imana iguhe ihishurirwa. Je novuga nka eglise nsengeramwo, inyuma yo kwakira agakiza muri iyo ministeri, kuko ministeri turayibamwo kandi tukaja no muri eglise kanaka, mu gihe iyo ministeri iba yarahisemo tutwe tuzoguma turi ministeri. Je nsengera mu Kinama muri eglise yitwa Sabaoth. Umunsi wa mbere je nagiyeyo ngiye mu kubonana n'umukozi w'Imana Prophet Joshua kugira ansengere ikibazo nari mfise. Ndasenga Mana zo kuma ndamubone bizogenda kuna kuriya kuva mu Kanyosha genda mu Kinama, kandi hari mwijoro, si ikintu coroshe. Ego. Nigenda nkishika muri eglise, uwo munsi yari mardi saa moya y'ijoro, ncicara ku ntebe, ijwi rya mbere ryambwiye ati aha ni umuhire wanyu. Uriko uravyumva? Nari nagiye gusenga kugira nsenge, kubona n'umukozi w'Imana kugira nsengera ukibazo nari mfise, ariko Imana ikaca impindukiza ati aho nyene aha ni umuhire wanyu. Bisigura iki? Mpwemu Yera wenyene niwe yikoreye, wenyene akantegeka kora iki. Kubera iki Mpwemu Yera atampanagurukije antware ngende mu yandi madina? Wara kuva mu Kanyosha ugenda gusengera mu Kinama? Wowe urenganya amashengero menshi. menshi. Bisigura iki? Mpwemu Yera yabonye ko jewe nkwiriye kuba muri rya eglise, nkwiriye kuba umwana wa harya. Hari impamvu yashize harya. Rero nico gituma abantu benshi bakunda gukomereka, kwazona ukwezi kumwe sengeye muri Betani, kundi kwezi Emmanuel, kundi kwezi EAC. Banza usengera ikintu ndugu yangu mu kukijamwo. Ego. Bagisengera
Imana ikaguhishurirwa ikakubwira ati iki kintu kirabereye canke ntikibereye. Kubw'ivyo rero ico gikomere abantu benshi bakunda guhura naco. Ariko niwasenga ugahamagara Imana ati Imana ngoma nje mu kintu kanaka, iki kintu kwereka aba ari iciwawe ndakijemwo, atari iciwawe sindakijemwo, uzobaho ubuzima bwiza. Ariko niwicira inzira wowe nyene, nivyo vyibi ubona biriko birashikira abantu bamwe bamwe muri rusange. Ego murakoze cyane. Turakunze kumva abantu benshi ngo nakiriye agakiza uno munsi, ejo nko kubigeme ukazobona yabatijwe muri ku kwezi, mu kwezi gukurikira yatwaye inda, canke umuhungu uno munsi yakijijwe inyuma y'indwi zingahe areka anywa itabi n'inzoga, canke bamutoye mu kabare yaborewe, abandi ngo bamutoye mw'ibarabara yaborewe, abandi bakafata ngo biyivye, abandi ngo bishe, abandi bakafata mu zingo zitandukanye. Ivyo twovuga yuko nkuko mwabivuze ari ukuba utafashe intumbero nziza, utagize iyerekwa ry'ivyo ugomba kwinjiramwo. Kuko barya bavuga ati iyo umuntu yakiriye Kristo aba yiteranije na shetani meme n'Imana. Kuko nimba wahisemo gukurikira Kristo mukurikira uwo nyene, nimba nawe wahisemo gukurikira shetani nenda kule nawe nyene mukurikire. Ati nawe ukorera abami babiri. Oya ntigikunda. Aho kajambo kadusigurira neza. None ndakubaza, nk'ubu dufate ku vy'isi turimo, nk'ubu woshobora gukorera Perezida Evariste Ndayishimiye, ugakorera Perezida Paul Kagame, bikakorohera ukabaho kabisa mu buzima bwawe? Aya muri iki gihe ntigikunda. Wokorera abami babiri gute? Vya bindi ngo jewe ngo ndi umurundi nkongera nkaba umunyarwanda, ivyo ni biki? Ico ntikibaho. Rero ibi vy'abantu usanga ngo bamufashe ari gusambana, bamufashe ari kunywa inzoga, ari kugira ibi na biriya bidahesha Imana icubahiro, banza ukaraba eske mu kwakira agakiza yakakiriye gute, yagenze gute. Hari vya bindi usanga aya mashengero y'uno musi ugasanga boje nshaka kugurura eglise, nshaka abanwanyi, nkacanza iwawe umviriza, ndonderera abakobwa bashika kuri 5, uzobaha amafaranga babe abaririmvyi, undonderere uca ubwira abo bakobwa babwire abasheri babo bagire ukuntu kuriya baze muri eglise yanje. Urumva ibintu ndimo muri business kanaka, mu kazi kose. Rero vya bindi uca usanga haje hatangwa ibintu muri eglise ngo umurideri yateye inda, yatwaje inda, umurideri bamubonye ariko aranywa mu kinyegero inzoga, umurideri bamusanze muri boîte de nuit, umurideri bamugize na biriya. Uvyumva, ubanza ukaraba yakiriye agakiza muri system ya, yinjiye muri eglise muri system ya kawaida, kugira ibintu bigende neza imbere y'Imana byose bihera ku karagondo. Ugasenga Imana yonyene irababwiye atumviriza, genda mutanguza urusengero, nyuma yo gutanguza urusengero nyimba uzoba uri umwe, nyimba muzoba muri babiri, ukore nzoba ndi kumwe nawe. Umuntu wenyene arizana bivanye n'ijambo yumvise, apana kuzanwa bivanye n'amahera wahawe, apana kuzanwa bya bintu vy'agakuku ngo naka ngo asigaye agenda gusenga kwa naka reka ndamukurikira. Ca kindi ntankarorero Prophet wacu Joshua bakunda kutwigisha, eske uza muri Sabaoth Church kuraba Joshua canke uza kuraba Imana ikoresha Joshua? Ikintu kirakunda kugora abantu benshi. Je ndakubwire Prophet wacu ndamukunda ndamwubaha, je nakunda ijambo kabisa yigisha ntahanumvise. Benshi barakurikira ivyo navuga ati ubuvugishwa, ego ubuvugishwa ni bubi, butuma tumenya ingene tubaho, ingene twitwara ikuna kuriya, ariko ndakunda ijambo muri make imuvamwo. Rero kenshi usanga abantu bakunda gukomereka mugiye gusenga kwa naka kubera iki? Nkurikiye ubuvugishwa, ntukurikiye ya Mana imukoresha. Avyumva nivyo Prophet akunda kwivugira ati
ukabuzi kuja kuraba Joshua ariko ukabuzi kuje kurondera Imana ikoresha, uravyumva, apana kuraba Joshua, kurikira Imana ikoresha Joshua. Ego cyane. Icara umviriza ijambo, kandi mu jambo harimwo ubuvugishwa, mu jambo urafungura ugahaga, mu jambo harimwo ibi na biriya. Wow, murakoze cyane Ivan, reka tubashimire. Murakoze cyane namwe. Ndumva twaba tuguma tuyaga n'ikiganiro nticohera. Merci beaucoup, mwakoze kuduha akanya, mwakoze kuduha agaciro, mwakoze no kudutera iteka muri Akeje Media kwakira abantu nk'amwe n'ivyicubahiro n'ivyiteka. Ahubwo namwe mwakoze cyane kuduha akanya kuza muri Akeje Media tukaganira mu tuntu n'utundi, tukaganira cerekeye ijambo ry'Imana. Ko mu buzima bwacu babikeneye ko umwanya munini tuha Imana, umwanya munini tuganira ku vyerekeye Imana, umwanya munini tukamenya Yesu niki, Yesu ninde, amaziki ku buzima bwacu, yadukoreye iki, yarapfuye kubera iki yapfuye kandi atari gupfa, eske barya abantu bamwishe tuko turarabya ariko arakora no munsi bari kumwica, mu gihe batari kumwica kubera iki yemeye bakamwica. Ibyo byose rero murakoze kubw'ivyo, twongera dushimira kandi n'abari ko baradukurikirana, bagira ico babize, bagira ico bakuye, hama amaraso ya Yesu Kristo adutwikirire twese hamwe. Ego, murakoze cyane. Asante. Reka tuvuge ati n'abakunzi ba Akeje Media, reka tubashimire kumwe kanya bafasha ko kudukurikirana. Vraiment mwakoze kuduhitamwo, mwakoze kudukurikirana, hari ama media menshi, hari ibikorwa vyinshi, ariko mwavuze ati reka turaye kuri Akeje Media. Mwakoze, reka tubasabe mugiye subscribe mutarabikora, kandi nimba wakurikiranye neza ikiganiro gira commentaire, kunda ikiganiro cacu, gisharinge canke ugire partage mu nshuti zawe, mu bagenzi bawe, kugira ngo kino kiganiro gishikare kuronka benshi, kize cyumva abantu benshi bashoboka. Uzobukoze cyane. Cyari ikiganiro My Story canke intahe n'umutumire wacu Nduwimana Ivan na jewe Keza Fleria Audrey, naho butaha tuzosubira. Ciao ciao.